Ishirahamwe Sotebe ni imwe mu mashirahamwe ya Musumba Holding, ikaba icukura ubutare bw'inzahabu mu ntara ya Buhumuza mu makomine ya Butihinda na Gasogwe, ikaba yavutse mu mwaka w'2018. Ibikorwa vyaryo birateza imbere igihugu, ikongera ikiteza imbere tutibagiye n'abenegihugu muri rusangi, na cane cane bo mu karere riherereyemwo. Muri kino kiganiro tuza gushimikira kugene inzahabu nyezina iboneka. Inzahabu biri mu bwoko bw'ivyuma bitagwa ingese, kandi igikorwa cayo ahanini ikoreshwa mu gushaza, ibyo twita amabijuteri. Niho ahanini usanga inzahabu iriko irakoreshwa. Ku batayizi nico nohava mvuga. Ivyo twimvye tubiza kubikorera hano tubikorera, no kuvuga ko kubera iki kibanza cahejuru ari gito, turafise aho tubanza gushikiza birya twimvye hariya, tukabanza tugasubira tukabipima kugira ngo tumenye urugero rw'inzahabu dufise mu mabuye tuba twazanye canke ivu vyazananye. Hanyuma rero uru ruganda hano duhingurira ya mabuye kugira ngo tushobore gukuramwo inzahabu zirimwo. Uru ruganda rero mubona rufise urugero rukora amatoni 200 kw'isaha. No kuvuga kw'isaha imwe rushobora gusya ivu ringana n'amatoni 200. Hanyuma dufise rero urugero rw'inzahabu zirimwo, turaheza tukamenya tuti mwimbu dushobora kuronka mu kiringo kanaka ungana gutya. None uruganda rero ukora gute? Uruganda rugizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere ni igice kiva ngaha mubona kameze nk'akasekuru gushika hajya mubona kajya kazu gasakaye gatukura. Hanyuma inyuma ya kajya kazu hacaza igice kigira kabiri kigizwe na kijya mubona kijya kimeze nk'isekuru ryamye, mu bisanzwe gikora kizunguruka kugira ngo gishobore gusya naco. Hanyuma inyuma ya kijya tuca tubandanya igice kigira gatatu kigizwe na hariya amatangi arimo n'amazi, arimo n'ibindi bikorerwamo, tuza turasigurira. Ati bigenda gute rero? No kuvuga ko ivu turishira muri aka gasekuru, hanyuma aka kari munsi y'isekuru karajugumira, mu gihe kariko karakora karajugumira, bigatuma ivu rifise ivu ritonya ricaca kuri umusipi wo munsi. Ivu naryo rimwe amabuye atashoboye gucamwo rica ku musipi wo hejuru kugira ngo ijya mashini ayo twita kongaseri ishobore kurisya ngo rishobore kungana n'irindi ryaciye hepfo. Tuca tubandanya rero tukagenda kurya musipi ukurikira urya aye kajya hajya ushikira kayungi kajya karayungurura, nako nyene iyo turiko turakora kaba kariko karajugumira. No kuvuga ko ibiri munsi ya milimetero 8 bica mu kayungi bikaja kurya musipi uduga muri kariya kazu gasakaye. Ibiri muri milimetero ibiri hejuru ya milimetero 8 bica bigenda bikaja ku musipi uwo munsi, bikaca bibandanya hariya aye mu yindi kongaseri ariyo kabiri, nayo ikaca ibikubita bikagaruka bifise gwa rugero ruri munsi ya milimetero 8 kugira ngo bishobore kugenda hariya muri kariya kazu. Aho hose rero ico dukora ubwa mbere no kuvuga ko ivu dushiramwo dutegeza kuba twaripimye kugira ngo tumenye mu mpera nitwaheza ryavu ryavuyemo inzahabu zirimo twazikuyemo ku rugero rungana gute. Ari hajya bacavuga ati rero izine ikuramwo inzahabu canke ikuramwo ubutare ugenewe gukuramwo ku rugero rungana 90, 85 canke kuduga 99. Aho niho tuca tubiharurira kugira ngo kuko uba uzi ico washizemwo ikirimwo n'ico ugiye gutora hari ubwa nyuma uvuga ati kiiye ntisingi ibisigayemo. Ivyo rero bituma tuca dutahura neza ko uru ruganda rwacu rukora neza. Turabandanya rero ngaha tukiri harya kuri kajya kazu, tukiri kuri aka kazu. Kajya kazu ni kigega gihuriramwo ivyo tuba twashizemwo kuri rwa rugero nababwira ruba rwa rugero biba vyashoboye kuba bigerako kugira ngo bice bibandanya mu gice kigira kabiri. Nuvuga ko igice ca mbere tucita ni gice cyo gusya, mu bisanzwe novuga ni circuit de concassage, ni yinyuma ijasi kajya naho hakurikira naho nyene naho gusya, ariko ho bindi vyose bya biri munsi ya milimetero 8 bica bigenda bigakoranira. Mu bisanzwe n'ikigega kugira ngo
iyo amatara acitse cyangwa hari ikibazo gitonya kibaye muri iki gihande cy'inyuma dushobore kubandanya dukora mu gihande cy'imbere. Aha rero tuba turiko turegereza uko dutangura gukoresha imiti itandukanye kugira ngo dushobore gufata inzahabu. Aha tuba dutangura gushiramo ico no kwita ishwagara, kuko ishwagara ridufasha kugira ngo turonke dushobore gutunganya neza ico no kwita le potentiel en hydrogène, kuko hariho urugero udashobora kuja munsi canke ngo uje hejuru, ubirengeje canke ugiye munsi yavyo, muri ico gihe nta nzahabu ushobora kuronka. Iki gice rero kigira kabiri naco nyene n'igice cyo gusya, ariko iki gice rero gituma dushobora gusya dukoresheje iki twita ball mill, ni broyer à billes, kugira ngo tugende dushikire urugero aho inzahabu ishobora gutandukana n'ibuye neza, ibuye rikaba umusenya gafu, hama inzahabu nayo ikaba ari yonyene, kugira ngo ishobore kubandanya muri procedure ikurikira. Bivuye muri twita broyer à billes, no kuvuga aho gusya neza kugira ngo binoge. Murabona ko n'amazi tuba twatanguye kuyashiramo, habatanguye kujamwo amazi. Muri iki gihe rero bica bigenda muri iyi nkono mubona munsi y'ikiinye, aho inyuma yaco ariho usanga bicanganye n'amazi, ushobora kubiduza ni pompe bikaduga muri ujya muri ngoti mubona, bikaca biduga ari hejuru kuri biriya turiya tumeze natwo nk'udusekura ariko tw'ibara ry'ubururu, ariko twita les cyclones. No kuvuga ko iki gihande kuva ngaha gushika inyuma ni gihande cyo gusya gusa. Hariya anye tuba tugiye gutangura rero gushiramwo imiti itandukanye kugira ngo dushobore gutangura tangure gufata inzahabu dukoresheje ivyo tegeza gukoresha. Aha rero kini gice kigira gatatu twahejeje gusya, biri ku rugero inzahabu yatandukanye n'amabuye. Hanyuma ico dukoresha ipompo ziri ngaha munsi, zikazidugana muri umuringoti. Umuringoti rero ciza muri ibi mubona, ibi iye nivyo bita amacyclone, gifise ibice bibiri. Hariho igice kimwe cyo hasi, ibifise ibitanoze neza bica ngaha hasi, hanyuma ivyanoze neza bigaca hejuru, bikaca bigenda mu matangi, muri aya matangi mubona. No kuvuga ko ibigiye kuba bikiri binini cyane navyo biragaruka bigaca muri gatiyo yindi kurikira, bigasubira inyuma kugira ngo bishobore gusyeka neza. Aha rero dufise uburyo bubiri bwo gufata inzahabu. Hariho uburyo bwa mbere ico no kwita récupération physique, dukoresha aka twita concentrateur, akakibara mubona y'urwatsi rubisi. Aha no kuvuga ko inzahabu z'intete zigiye kuba nini canke ziremereye, zica zigenda zikaja muri aka kaca kamanurira muri misandugu riri hasi munsi yako. Iryo sandugu riba ryugawe n'amagufuri atatu, ari igufuri rya societe, igufuri rya gigendereza, hamwe n'igufuri rya OBM, no kuvuga ubushikiranganje. Hanyuma kenshi izi zifatirwa muri aka novuga ntiziba nyinshi, kubera amabuye tuba turiko turasya dusanga ari amabuye afise inzahabu ntonto zimeze nk'agafu. Izo nzahabu rero nizo duheza, ni nazo ziba zifise umwimbu ushimishije, nizo ziheza zikaza ngaha mu matangi. Ari mu matangi ukuntu dufata inzahabu, dukoresha ico no kwita imiti les produits chimiques. Muri ico gihe ubwa mbere na mbere hariho itangi tugira yo gucangiramwe imiti, ari imona yirabura. Iyo miti niyo dushira ngaha muri aya matangi. Amatangi rero harimwo iki? Harimwo amazi. Harimwo amazi, hanyuma tugashiramo carbone kugira ngo tuyifashishe mu gufata inzahabu, kugira ngo carbone itangi ibamwe amazi abarimwo vya vyondo vya twasya bimwe twaduza ni pompe. Hanyuma hakabamwo carbone nishobora kudufasha gufata inzahabu ziri muri ayo mazi, kugira ngo izo nzahabu zitegeza kuba amazi. Kugira ngo zibe amazi dushiramwo imiti, harimwo ico twita cyanide, iyo niyo produit ya mbere principal. Hanyuma hategeza kongereza oxygene,
hanyuma hakabaho na ya ishwagara lime kugira ngo dushobore gutunganya neza le potentiel en hydrogène kuko itegerezwa kuba hagati ya 10 na 11. Hanyuma ivyo bimeze gutyo no kuvuga ko inzahabu iri muri vya vyondo. Ubwa mbere murazi ko nababwiye yuko ibari ni icuma irayonga, imaze kuyonga ya carbone, no kuvuga ko ni carbone bavita carbone active, iyo ikituma ya nzahabu kubera propriété chimique zayo na propriété chimique za carbone bica bigenda bigaterana bikagira ubumwe. Bigize ubumwe no kuvuga ko inzahabu ya yindi iri solide iba yagiye muri carbone kubera amaze kuba amazi, hanyuma bikaje forme ico twokwita complexe. Muri ico gihe rero carbone tuyishiramwo atanzahabu ifise mugabo kugira ngo bigende neza, kugira ngo tubimenye ko vyukuri biriko biragenda neza, tuguma dutora du carbone tugenda tutupima muri laboratoire rero tugenda turabona urugero rw'inzahabu ruri muri izo carbone zacu. Mu bisanzwe umuntu abazi iti carbone urugero rw'inzahabu muri carbone rugeze ngaha, azoba hageze yuko mpagarika kugira ngo iyo carbone ndayinure ndayijane kuyiturira. No kuvuga ko muri make carbone igendamwo atanzahabu ifise, hanyuma yanzahabu imaze guhura n'umuti twashizemwo bica bigenda bikayayuka. Mu gihe inzahabu imaze kuyayuka iba amazi ikacifatwa na carbone. Mu itangi rero hategerezwa kuguma hari kuzunguruka, nuvuga ko ayo mazi aguma akazunguruka kugira ngo carbone ishobore gufata neza inzahabu iri muri ayo mazi. Muri ico gihe dukoresha ivyo twita agitateur, hanyuma tugakoresha n'umuyaga. Uwo muyaga upompwa nico twita blower, hanyuma ni nka compresseur kugira ngo carbone ntiyicare, igume izunguruka muri ayo mazi ishobore gufata neza inzahabu irimo. Aho rero tumaze kubona ko urugero rw'inzahabu muri carbone rwashitse rwakwiye, tuzinura tukazikuramo. Izo carbone tumaze kuzikuramo tuzijana aho tugenda rero kusubira gufata iyo carbone tukayitandukanya n'inzahabu, ariho no kwita ariho duhereza kugira ngo tube turonse umwimbi. No kuvuga ko rero ni gikorwa kitoroshe, ariko gisaba guhoza ko gisaba n'abahinga, kuko igihe cyose ihenze mu gucanga umuti inzahabu dushobora kuzifata ngo zigende kuri carbone. Aya mazi rero kubera abarimwo imiti irimo umumara ishobora kwica abantu, ikonona n'ibitungwa n'imirima, nico gituma amazi ntidushobora kuyarekura. Dukoresha ico twita TSF, ni kinogo twimba kinini tugashiramwo isashe igomba kumera nka rufingi, mugabo ifise ubuvyibuhe bwa milimetero 2 ku buryo ayo mazi adashobora kuja wanyengetere mw'isi aje kwica isi ndimwa canke amasoko abantu bakoresha. Dukuvuga ko rero nta mpungenge na nkenya zirimwo mu kijanye no gukingira amagara y'abantu kuri iyi miti dukoresha, kuko ico woye kiba carateguwe kandi tukaguma tugisuzuma ko kituzura canke ngo kibe gifise ikibazo iki canke kirya. Mu kigero ca nyuma aho tuca dufata ya carbone twakuye hariya, twabonye ko inzahabu zamaze kujako, hanyuma tuca tuyizana ngaha. Ico dukorera ngaha rero no kugira ngo ya nzahabu yafatirwa muri carbone tuyitandukanye carbone dushobore kuyikuramwo, hanyuma dushobore kuja kuyiturira. Bigenda gute? Twibukanije ico dukora mu bisanzwe, murabona ko inzahabu tuba tuyikuye mu bivu, mwibuye isanzwemo, iba yagiyemwo mu buryo tutazi bwabayeho gutyo bivanye n'ivyabaye, hanyuma nzahabu igateba ikaboneka muri iryo buye. Nuvuga ko rero turayikuye mu ibuye isanzwe irimwo canke imivuriri irimwo yagiyeho tutabizi, tuyishira mu kindi kintu dushobora kuba tumetriza, dushobora kuyikuramo. Nuvuga tuyikuye mu ibuye dukuye mu iri naturel, dushira muri carbone. Nuvuga ko kumwe yari kumwe na ryabuye niko iri kumwe na carbone. Ure bica bitworohera twebwe kubera carbone n'inzahabu turashobora kubitandukanya kuko turabimetriza, turabitahura neza, twamaze kubitora. Tubizana muri iki ingunguru mubona nini tukashiramwo, hama tukugara, aca twongeramwo imiti ya yindi yahajya, dushiramwo turashiramwo cyanide,
na caustic soda kugira ngo dushobore ya nzahabu tuyikure muri carbone ubu naho nayo ije muri solution abarimo n'amazi. Hanyuma iyi solution rero niyo ikiza igaca ngaha ikinjira muri aka kantu aka boîte mubona iri sanduku mubona naryo riba ririmwo ibintu bimeze gutyo. Iki kuba kizi babikoresha mu koza amasafuriya kugira ngo ace neza amere neza. Ico dukora rero dukuvuga ko tugira ibintu bibiri. Ibi inye bica kubize shimi bica bigira ico twokwita cathode pole positive, hanyuma ikindi naco kica kigira pole negative. Muri ico gihe ico dukora ni giki? Nukuvuga ko carbone dukuvuga ko inzahabu ikiza iri kumwe na cyanide byagize complex iri negative. Iyo complex rero ikigenda igafata kuri pole positive. Nukuvuga ko yanzahabu iri kiraja kuri ibi. Tuguma dupima iyo solution kugira ngo turabe ko inzahabu yahezemwo. Nukuvuga ko turagera igihe iratangura kuri rimwe ikaduga 20 30 akagera ikaduga no gushika kwijana ikacusubira igatangura igakoroka. Nukuvuga ko ya solution ikirakoroka inzahabu ikiravamo kenshi tukunda kuhagarika tugeze kuri busa n'ibice 5 busa n'ibice 7. Nukuvuga ko inzahabu iba yaheze muri carbone, ya carbone bayirekuye tuba dusikanye inzahabu iri kuri ikitwita steel wire iki. Nukuvuga ko rero biba biri muri sanduku. Iri sanduku muraribona rirugaye. Ani ya magufuri nababwira. Nukuvuga ko iri sanduku ryajugawe n'amagufuri 3. Bisigurwa ko kugira ngo dufundurire iri sanduku dukuremo izi steel wire nizo ziba zifite inzahabu. Hategezwa kuba hari abantu 3 nababwira kandi umutekano ucunzwe neza. Hanyuma izi steel wire rero ico cha dukora tuzitora tukazikurako ziba zifite inzahabu tukaca tuzishira muri acide. Acide rero iraziyonza ikaca riba ivu. Iryo vu rero niryo dushira muri four ducanga na borax kugira ngo inzahabu ise neza, hanyuma tukaca duturiye turonka bimwe mwita turengo do dukore inzahabu ziboneka. Ubusuma bwonyene bushobora kuba n'igihe umuntu ashoboye kwiba tuno tuntu muri iri sanduku. Urumva ko n'ubusuma bwateguwe bugategurwa n'inzego zitatu. Izo nzego zitatu rero zishobora guhuriza hamwe kugira ngo zibe ya nzahabu yacu. Nuko bimeze muri make nuko Sotebi ikora, kuko inzahabu ya Sotebi iboneka.